Reka ndabaramutse inshuti bakunze imbonesha kure BTV nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Amazi yabuze yaca yarateye ibarabara riri ku mutima muri quartier ya Kabondo. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem arasaba umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu guhindura ingingo yafashe. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kaze. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Ibarabara riri ku mutima rimaze imyaka 2 ridakora kubera ryatewe n'amazi yabuze yaca. Iryo barabara rikaba riri muri quartier ya Kabondo y'Uburengero. Ni inkuru ya Leimo Prosper niyo nkuru. Turi muri quartier ya Kabondo y'Uburengero benshi bita Kabondo West, ni mu gisagara ca Bujumbura. Aha mubona mu myaka 2 iheze haca ibarabara ryitiriwe riri ku mutima. Iryo barabara rikaba riva kuri Tampete rigaca Safari Gate n'imbere y'ibitaro Gumereke rikabandanya. Uno munsi ryaba iryo barabara yaba umuseregi waryo byose byaratewe n'amazi yotegereje kwisuka mu kiyaga Tanganyika. Mugabo umuserege uyatwara ayo mazi ukaba warazibiwe na bamwe mu begereye iryo barabara. Ayo mazi amaze kubura ahaca akaba yaciye atera ibarabara riri ku mutima ritagihita hatibagiwe ishengero El Shaddai ryegereye iryo barabara risigaye rirereta muri ayo mazi. Ivyononekaye kubera ayo mazi yabuze iyaja bikaba ari vyinshi nkuko bivugwa na Pastor Eric Ndayikengurutse aserukira ishengero El Shaddai imbere y'amategeko. Asanzwe hariho kanevo imanukana amazi y'imvura iva hariya ruguru amaja mu gatoke ikamanuka hanyuma igaca inyuma detente igaca muri parcelle y'ishengero El Shaddai hama ikamanuka igaca musi y'ibarabara hama ikabandanya ikaja gusuka amazi cyagatanganyika. Zion Beach yaciye izibira kanevo ahantu amazi yaca basuka ku musenyi barakompakta baca bagira parking. Hanyuma parcelle haruguru yiwe abonye amazi amanuka atagishika iyashika agaca aguma muri parcelle yiwe nawe yaciye asuka nk'umusenyi arazibira. Naho biruko ngo ntaco abene gihugu begereye iryo barabara batakoze mu gutakambira ababarongoye. Iki kibazo rero cashitse ahantu henshi kuvuga chef de quartier naco atakoze byaranse. Umuyobozi w'igisagara ca Bujumbura yarakiriye abantu baba muri kino karere aravuga ati abantu bose bazibiye harya amazi aca bagende baziburure. Abantu barase kuziburura. Biratangaje kubona mu gihugu amategeko avuga ko twese tungana imbere y'amategeko hariho abantu bashobora kuzibira aho amazi aca ugasanga n'andi infrastructure y'ababanye akomererwa nabi. Hamwe ayo mazi atoronswa ahaca ngo aseseke mu kiyaga Tanganyika mu minsi mike iri imbere ntawe uzomenya ko ibarabara ryitiriwe riri ku mutima ryigeze kubaho. Leimo Prosper niyo nkuru arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Musitanteri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura mu nama yagiranye n'abatwara amapikipiki amakinga n'amabajaji kuri uno wa gatatu arasaba abadandaza bahora bikoresha gukorera mu mashirahamwe. Ni inkuru ya Jules Verne na Kimana. Mu nama musitanteri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura yarayagiranye n'abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga amamoto n'amabajaji mu ntumbero yo kubasigurira itegeko rishinga imbibe nshasha ntarengwa kuri bo. Abagiye barafata amajambo bashikirije amakenga yabo. Nk'ubu wadandaza amata asaba ko bobongera umwanya wo kwitegura kandi ngo ubuzima bugiye kuzimba. Imodoka ku by'ukuri si ikintu coroshe k'umuntu mu minsi 10 acarara rose imodoka. Amata iyo ava ngaho ku mpanda ya Buringa abantu nka bose abadandaza bose baba borozi baba baja kuyarangura bose bakoresha amakinga. Byumvikana ico mbonamwo ubuzima bugiye kuzimba cyane. Baba mama baba kibo mu Kamenge bahora barangura bijya bintu bakagenda bakabidandariza mu masoko kugira abantu umuntu azofate probox agenda arangura ibitoke 2 canke 3 canke amakara aca yarihira probox y'ibihumbi 10 canke 15 bivanye naho azoba bijana. Ico gitoko uwo munsi kigiye kuzogurwa ngaha. Musitanteri yabishuye agira ati basukuru babivuze kunyamigenda katari miri menshi utobandanya wikorana uwo mwuga ahubwo worondera abandi bose basanzwe bawukora hanyuma mukaja hamwe mukagira ishirahamwe
ico gituma ingingo hariko haraherendwa ifashwe mbwa ntiraja mu ngiro. None umunsi tuvugana n'itariki 2 hacasigaye imisi yaba 10, iyo misi yose niyo kwitegura. Niyo abahinga babona yuko hari ibindi vyiyongereye ko baravye uko uruja n'uruza gwifashe mu mabarabara, barashobora kuvuga bati ivyo byose reka twongere kwa aka karere canke dukure kwa aka karere. Iyo ngingo zoja mu ngiro guhera kw'igenekerezo 11 ruhuma uwo mwaka. Verne na Kimana nawe nyene arakenewe kuri iyo nkuru yadutohoreje. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem asaba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu gusubiramo ingingo yo kubuza amakinga, amamoto n'amabajaje gushika mu bice bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya Ange Negrita Irakoze. Inyuma y'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Gervin Dirakobuca yo kubuza tukutuku, ikinga hamwe n'amamoto ko zitazorenga ibibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura, urongoye ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana akaba yerekanye impungenge afise ndetse n'intambamyi zishobora kuba kuri abo bantu batwara izo ngendeshwa. Uravye ingaruka ubwa mbere mu vy'umutunzi ukwiyunguruza kw'abantu, kuzamura ubutunzi bw'abantu kwakiza mu bukene, kwiyunguruza bigiye kubigorana mu mugwa mukuru w'ubutunzi urumva ko ari kibari kibazo. Imiryango ishobora gushiba niyo ngingo, bagenezo, abashoferi, abakorera amashirahamwe azidandaza, abamekanisiye bazikora, abadandaza amapièces de rechange, ijya ni circuit mubuza muri economy kubera circulation monétaire. Iri kirasirikira ni abantu ariko baronka ingene babaho, biba bigiye kugabanya ico bita sirikirasi, amahera gusirikira mu bantu. Faustin Ndikumana akaba yatanze n'ivyiyumviro vyokorwa kugira ngo hagabanwe amasanganya hatarinzwe kugabanwa izo ngendeshwa. Nibasubire gusansibiriza abantu ku bintu vy'umuvuduko mu gisagara. Code de la route kivuga neza ko ata muntu arenza mu gisagara ca Bujumbura ibirometero 50 kw'isa 50 km. Hanyuma no kuraba ashobora gutwara imodoka, urazi kwa gakanywa abarundi tugakunda, ugasanga ajya ma weekend nibika badavu manza bagize gute mu gitondo baraye mu biki bagatwara mu byo byose birashobora kugirazana amasanganya. Hanyuma rero ibindi ibipolisi baca bavyekipa, habaye n'isanganya na gatoyi alco test. Mwomenya ko hasigaye imisi itarenga ice jejwe iryo kori bagengwa n'iryo kori banyarogase mu biro vya Obere ahi Bujumbura ku kigo Emmaus canke mu bigo byose biri mu ntara hagati aho ikigo Obere gikorera, bari iryo kori igerekezo rya 31 ritaragera, ntibarindire kuza hageze kuko ntaho azosanga ari benshi, iyo sango rikabarengana batarakigwa. Itariki imwe y'ukwezi kwa 4 utazwarari iryo kori azo yinjiye mu bihano ririshwe 100 hejuru ikora tuza kuriha kuri iyo nzu akotesha cyangwa amaza akotesheje bacashirako 100. Uko rero kwezi ugenda kuragenda imisi igenda iragenda, ico geno gitaya kicongerekana kandi handi kugatwe k'umuntu. Haro rero ni amazu akoteshejwe n'ibigo n'amasosiyete, bobo ibihano si ivyo ni menshi cyane, amafaranga y'ibihano ku bantu bakotesheje amazu ari bigo cyangwa societe ariko ntibarihe ku gihe cyavyo. Umuririmbyi Bizimana Abubakar batazira Satbi hitabiriye igiteramo Afro East Carnival kizobera muri Tanzania, kikazohuza abaririmbyi 30 bo mu karere kwa Afrika y'ubuseruko. Ni inkuru ya Nyandwi Raphael. Abaririmbyi baba 30 bava mu bihugu bitandukanye vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko nibo bagiye kwitabira igiteramo Afro East Carnival kizobera mu gihugu ca Tanzania ku magenekerezo ya 4 na 5 muri uku kwezi kwa ntwarane mu gisagara ca Dar es Salaam. Iryo sabukuru ryateguwe n'umuririmbyi rurangiranwa wo muri ico gihugu yitwa Harmonize canke Konde Boy. Urundi bukaba bwatewe iteka aho umuririmbyi Satbi benshi batazira Satura Mabafre nawe ari mu rutonde rw'abazoteramisha kuri
muri ico giteramo. Muririmbyi Satbi akaba yatumenyesheje ko n'iteka rikomeye cyane yatewe ndetse n'iteka ku Burundi, aho yemeza ko atazomara amaza na gato Burundi muri ico giteramo. Muririmbyi Satbi yafashe indege kuri uyu wa kane, akaba ari mu rutonde rw'abazoteramisha ku munsi wa gatanu kw'igenekerezo rya kane ntwarante. Tumenyeshe ko uyundi muririmbyi w'umurundi yari yatumiwe ni Mugani Desire, aho yategerezwa guteramisha ku munsi wa gatandatu kw'igenekerezo rya gatanu ntwarante, yamara kuri uyu munsi akaba afise ikindi giteramo mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Rafael Nyantwi nawe nyene arakenewe kuri iyo nkuru yadutohoreje, akaba ari nayo nkuru tuciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bafashije kuyatororokanya hirya no hino, ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Nshimire bagenzi banje bafashije mu buhinga bw'ivyuma, nshimire Jessica Karene yarayahagarikiye, nshimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe vyiza na BTV Burundi. Murakoze nawe utaha.